Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi uriko ratega amatwi kino cigwa cacu c'uyu munsi c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twavuganye ahanini ivyerekeye Esau na Yakobo. Twarabonye ingene abo bahungu bavutse ku bavyeyi bamaze igihe kirekire batavyara, kugeza naho Isaka yabanje gutakambira Imana. Nkuko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 25 umurongo wa 20 kugeza kwa 21. Isaka yari amaze imyaka 40 igihe yarongora Rebeka mwene Betuweli w'i Padanaramu, mushiki wa Labani umwarabu. Isaka atakambira Uhoraho kubw'umugore wiwe kuko atavyara. Uhoraho yumva gutakamba kwiwe, Rebeka umugore wiwe asaminda. Twarabonye ko vyari bitangaje kubona Rebeka atavyara nka Sara, ariko Isaka yatakambiye Uhoraho kubw'umugore wiwe kugira ngo ashobore kuvyara. Kandi Imana yarumvise ugutakamba kwiwe, Rebeka atwara inda ya Mahasa. Bibiliya ivuga ngo abana basitanira mu nda yiwe, maze aribaza ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho ni giki? Ngo aragenda abisiguza Uhoraho. Ugusitana kw'abo bana b'abahungu imbere yuko bavuka kwari ukwerekana ugusitana kubandanya mw'isi n'uyu munsi. Twarabonye ko hari ugusitana, kandi n'ubu turacabibona, hagati y'umwiza n'umuco, hagati y'iciza n'ikibi, hagati y'impwemu n'umubiri. Umwana wese w'Imana arazi iyo ntambara yo gusitana ku buzima bw'ubigwana bw'umubiri n'ibigwana byo mu buryo bw'impwemu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ico umubiri ugomba nico mpwemu yanka, kandi ico mpwemu yanka nico umubiri canke kameremere kifuza. Rebeka we ntiyatahuye igituma abo bana basitanira mu nda. Ni naco catumye agenda kubisiguza Uhoraho ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho ni giki? Ku murongo wa 23 twabonye yuko Uhoraho yamwishuye. Uhoraho yabwiye Rebeka ko umukuru azokorera umutoya, rero yategerezwa kuvyizera, n'uwo mwana butoyi nawe nyene akavyizera. Mirongo ya 24 na 25 Esau twabonye yuko risobanurwa ngo savyoya. Niwe rero yari bukuru, ariko bukuru azokorera butoyi, niko Imana yasezeraniye Rebeka igihe yariko arayisiguza. Butoyi niwe yakurikiye mu kuvuka, uwo nawe ni Yakobo. Ku murongo wa 26 dusoma ngo Isaka na Rebeka bari bamaze imyaka bubakanye, ariko bataronka umwana. Umwana mukuru amaze kuvuka yitwa Esau, bamutazira savyoya, kuko yari yavutse yakatse ivyoya umubiri wose. Yakobo we yavutse aje afashe igitsintsiri ca Esau, baca bamwita Yakobo, risobanurwa ngo intonyotsi, kuko yariko aranigana arondera yuko ari we yovuka ubwa mbere. Aho cari ikimenyetso ko yariko aragomba kuniganira kubasamuragwa nk'uko twabibonye, kuko muri ico gihe imfura ari we yaragwa ivyase. Ariko rero Imana yari yaramaze kubimusezeranira, ntivyari bikenewe ko arinda kubiniganira. Twarabonye ingene Esau yagurishije umugisha wiwe. Yarawugurishije nk'uko twabibonye ku murongo wa 27. Abo bahungu ngo barakura. Esau aba umuhigi w'umuhinga w'umunyeshamba. Yakobo nawe yaratekereza yibera mu mahema. Abo bahungu babiri ntibasitaniye mu nda gusa, ariko no mu rugo kwa se barahasitaniye bamaze kuvuka, kuko ntibumvikana.
bari bafise ivyiyumviro bitandukanye. Murumva yuko imibereho ya Esawu n'iya Yakobo yari itandukanye. Mu buryo bw'umubiri, Esawu yaboneka ari umuntu asa neza cane, kuko bavuze ngo yari afise inzobe ibenje kandi yarakatse ibyoya. Ivyo rero vyamutandukanya na Yakobo murumuna we, kuko wewe yari umuntu yitonda, atekereza, ariko niwe yari yaravuzwe ko azoragwa umugisha wa se. Ico tudakwiye kwihendako nukuraba ivy'inyuma, kuko Imana nayo ntiraba ivy'inyuma, iraba imbere mu mutima. Yakobo yitonda, akaba muhira, agafasha nyina ibikorwa. Esawu nawe aba umuhinga mu guhiga no mu kunonoka. Urumva yuko asiganwa n'ibikoko, yategerezwa kuba azi kwiruka cane, nk'uko abantu b'abanonotsi basiganwa cane bagasiga abandi, canke bagafata ico bagomba gushikira. Ikibazo Esawu yari afise nuko yakengereye ivy'impwemu, akanezerezwa n'ivy'umubiri gusa. Uyu munsi turabona abantu batari bake mu minsi yo kuja gusenga bataja mu rusengero, ariko baja kunonora imitsi, bakaduga imisozi, bakiruka mu mabarabara, birengagije kuja gushimira Imana yabahaye izo nkomezi. Yakobo we yari umuntu atekereza, mbere umuntu ngo yari gushobora kumugira uko ashatse, akamukoresha uko agomba. Yibera hamwe na nyina imisi yose, kugeza aho bamwe bumvirije uko Yakobo yari ameze, bavuga ngo yamapfundikanije impuzu na nyina. Aho mugabo nukurenza urugero. Yakobo yari umuhungu akundwa na nyina cane, kuko yamufasha ibikorwa vyo mu nzu no mu mirima, mu gihe Esawu we yakundwa cane na se, kubera yuko yahora amuzanira ku nyama yahigukanye. Ikindi twabonye nuko Imana yabavuze ko bataravuka, yemeza ko bazoba amahanga abiri atandukanye kuva bakivuka. Mbere ko bukuru ariwe Esawu yategerezwa kuzoshumbira butoyi ariwe Yakobo. Mu kubaho kwabo, Esawu ngo yabaye umuhigi, agaheza agakundwa na se cane, kuko yahora amuzanira ku nyama yahigukanye. Yakobo kuko yatekereza akaba umufasha wa nyina, twarabonye yuko uwo nyina yaciye amukundwakaza. Umunsi urizina vyarashitse Esawu ava mu ruhiga ashonje, biranka ko yihanganira iyo nzara, kugeza naho ahitamo guhebera Yakobo ivyo kubasamuragwa kwiwe, abikavye umutima n'ibiharage yamuhaye ngo afungure muri uwo mwanya. Umunsi urizina vyarashitse Esawu ava mu ruhiga ashonje cane, biranka ko yihanganira iyo nzara, kugeza naho ahitamwo guhebera Yakobo ivyo kubasamuragwa kwiwe, abikavye umutima n'ibiharage yamuhaye ngo afungure muri uwo mwanya. Birateye agahinda kumva umuntu akaba ikintu c'igiciro kinini ibintu bikeya cane. Nta nkeka yuko Esawu yihangana gatoyi yari gushobora kotsa ku nyama yahigukanye, hanyuma agafungura inzara igahera, canke akarindirira ko yuko ivyo kurya biza gusha. Uwo munsi naho tuza kuraba ingene Imana yakomeje kubana na Isaka nk'uko yari yarabimusezeraniye. Mu gice ca 26 c'iki gitabo c'Itanguriro ku murongo wa 6 dusoma ngo nuko Isaka abi Gerari. Gerari ni mu buseruko bw'igihugu c'i Kanani, aho Aburahamu na Isaka baba. Imbere yuko Aburahamu aja kuba mu buseruko bw'ico gihugu, yabanje kuba mu buraruko bw'Ishekemu. Niho rero yamanuka epfo akaba mu mpande z'uburengero i Horebu, ahantu ho gukoranira. Abantu baho baramubaza ivy'umugore wiwe, arabishura ati ni mushikanje, kuko yatinye kuvuga ko ari umugore wiwe, ngo abantu baho bohava bamwica ku bwa Rebeka, kuko yari mwiza umunyakaranga. Hano tubona ko Isaka nawe yaguye mu caha se wiwe Aburahamu yakoze. Imana yari yaramubwiye iti ntuje muri Egiputa, ariko rero ntiyajayo, mugabo yaciye agenda i Gerari. Amaze gushikayo, yabonye umenga abantu baho baraba cane Rebeka, baramukunda cane. Nico catumye rero amubwira
ati nibakubaza uwo uri we uvuge kuri mushikanje ariko utari umugore wanje. Itandukaniro riri hagati ya Aburahamu na Isaka nuko Aburahamu yavuze ko umugore wiwe ari mushikabo, nuko Isaka amaze igihe kirekire Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirisha abona Isaka akinisha Rebeka umugore wiwe, kandi birakwiye yuko abubakanye bakina bakanezerwa. Ni vyiza ko abubakanye bakina bakanezerezanya kuko bakwiye kubana bamarana umubabaro. Ingene bariko barakina vyari biteye akamwemwe kuko barakina bose bagatwengera rimwe. Iyumvire rero nawe iyo muriko murakina n'uwo mwubakanye, birateye igomwe. Umwami Abimeleki abibonye aca avuga ko Isaka yabeshe ko Rebeka ari mushikiwe. Nico catumye amuhamagaza nk'uko tubisoma ku murongo w'9 n'uw'10. Haravuga ngo Abimeleki ahamagaza Isaka aramubarira ati rega biraboneka ko ari umugore wawe, none niki cakuvugishije ko ari mushikawe? Isaka aramwishura ati nuko natinye ko bonyica kubwiwe. Abimeleki aramwishura ati co wadukoreye ico ni giki? Erega umwe mu bantu banje yari kuryamana n'umugore wawe ataco yicura akaba turemetse icaha. Ivyo Isaka yakoze biraboneka ko yagomba gukoresha icaha abo bantu. Hanyuma Abimeleki yihanikiriza abantu biwe bose ati uzokora kuri uwo mugabo canke ku mugore wiwe ntibizobura kumucisha umutwe. Abimeleki umwami w'Abafilisitiya yabaye umugenzi mwiza wa Isaka n'umuryango wiwe. Abantu bubaha Isaka nk'uko bubaha se Aburahamu. Aburahamu na Isaka bari abantu badasanzwe aho baba hose kuko bubaha Imana. Ukubaha Imana niko kuzoguha kubahwa mugenzi, biguhe icubahiro aho uzoba uri hose. Hinge turabe ingene Isaka yateye ishari Abafilisitiya. Ku murongo wa 12 havuga ngo maze Isaka abiba muri ico gihugu. Muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye ingeri 100. Ibi bitwereka ko Imana yari kumwe nawe. Ibi bitwereka kandi umugisha Imana yasezeraniye aba bantu kuva igihe yahamagara Aburahamu. Uyu rero wari umugisha wo kwisi. Tuzobona kandi ingene igihe Imana yabashira mu gihugu yababwiye ko izohezagira ibiseke vyabo kugira ngo baronke umugisha, bategerezwa kugendera mu nzira y'Imana. Nawe mugenzi, umugisha wawe uwuronderere mu kugendera mu nzira y'Imana. Dukwiye kumenya ko Imana itadusezeranira umugisha w'ivy'isi. Twahezagiwe n'imigisha y'ivy'impwemu. Umugisha w'ivy'impwemu niwo mugabane wacu, kandi kugira ngo iyo migisha y'ivy'impwemu tuyironke dutegerezwa kugendana n'Imana. Niwemera Imana iriteguye kuguhezagira no kuguha imigisha isaga mu bugingo bwawe bw'impwemu. Hano rero tubona ko Isaka yahezagiwe cyane. Ku murongo wa 13 umwanditsi atubwira ati uwo mugabo no kuvuga Isaka abo umutunzi agenda arushiriza gushitsaho yabereye umutunzi bihebuje. Twamaze kumva ko mu byo yabivye yimbuye ibirenze ingero 100. Ibi biratwereka ko Isaka yari umuntu adasanzwe nka Aburahamu na Yakobo, kubera ko ubuzima bwiwe bwari bufitaniye isano n'ubwa Aburahamu. Ukuvuka kwiwe n'ubugingo bwiwe bugereranywa n'ivyo Aburahamu yaciyemwo. Isaka yari umuntu w'ingirakamaro cyane cyane igihe yatangwa kw'ikimazi cyo koswa. Ivyo byose byabaye bari kumwe na Aburahamu. Ubuzima bwa Aburahamu na Isaka bwanditswe kugira ngo butubere akarorero, kugira ngo butwereke canke kugira ngo tubone igicapu c'imigenderanire iri hagati y'umwami wacu Yesu Kristo na se. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 14 ku murongo w'9 havuga ngo Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye nawe igihe kingana gityo nturakaruha umenya ga Filipo? Uwubonye jewe ababonye data.
none uvuga ute ngo twereke so? Yesu umuherezi mukuru yasenze ati, nagushimishije mu isi, nonosoye igikorwa wampaye gukora, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 17 umurongo wa 4. Yesu yarongeye aravuga ati, data arakora kugeza n'ubu, nanje ndakora. Ibi bitwereka ko inkuru za Isaka na Aburahamu zirabigwa hamwe mu kivunga. Muri iki gihimba ca 26 co mu gitabo c'Itanguriro, tubona intege nke ziwe agwa mu caha Aburahamu yaguyemo. Naho vyari bimeze gutyo, ijambo ry'Imana riratomora ko yari umuntu akomeye muri ico gihugu. Ku murongo wa 14 dusoma ngo, Isaka kandi yari afise ibitayega vy'imikuku n'amasho n'abantu bihinda, atera abanyafilisitiya ishari. Abafilisitiya rero ntibashobora gutahura ingene yarose itunga kubasumbya, kandi ari ingenzi mu gihugu cabo. Ku murongo wa 15 havuga ngo, maze bituma basivya amariba yose, bayuzuza ivu ay'abantu base bari barimvye. Mu gihe case nyene Aburahamu, twarabonye ko Aburahamu yahora yimba amariba muri ico gihugu. Ayo mariba yasibijwe n'Abafilisitiya, bayuzuza ivu kubera ishari. Ishari ni ikintu kibi cane mu mibano y'abantu, kuko ribangamira iterambere ryabo. Isaka bamuteye gucumukurira ubusa, kuko ivyo yaruhiye abo banyeshari baca bavyonona. N'uyu munsi hariho abantu b'inkozi z'ibibi babangamira imigambi ya bagenzi babo. Ivyo ni bimwe mu bihora bitera umuryano mu bantu, mu miryango, mbere no mu bihugu. Aho rero niho tubona ubwa mbere inyankane y'Abafilisitiya n'Abayuda. Nico gituma tubona mu gihe ca Dawidi yarabagwanije gose atakarabatsinda. Eka mbere intambara hagati y'Abayuda hamwe n'Abafilisitiya zagiye zirisubiriza kenshi. Mwibuke intambara rurangiranwa, iyo Dawidi yishemwo igihangange c'umuhizi w'Umufilisitiya, ikigatanya citwa Goliyati. Kubera Isaka yateye ishari Abafilisitiya, Abimeleki umwami waho abarira Isaka ati, genda utuvemwo kuko uraturuta. Isaka yarakomeye kandi ntiyari usanzwe. Isaka amaze kwirukanwa na Abimeleki, nuko Isaka avayo ashinga amahema yiwe ku ruhande rw'Igerari abayo. Abafilisitiya bagize ishari kubera ibintu vyinshi Isaka yaratunze, babona ko adakwiye kuba muri bo. Abimeleki amusaba kuvayo kuko yabarusha itunga. Iyo mpamvu ntiyari ihagije, yabaye urwitwazo, kuko abatanganya itunga ntaco babuza kubangikana mu kubana kwabo. Naho amariba ya Aburahamu yari yasivye, tubona ingene Isaka yongeye kuyasibura. Muri iki gihe Isaka yasibura amariba, biraboneka ko yari yasubiye aho se wiwe Aburahamu yahoraba. Umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20 dusoma ngo, Isaka asibura ya mariba amwe bari barimvye mu gihe ca se Aburahamu, kuko Abafilisitiya bari barayashibije Aburahamu amaze gupfa. Ayita amazina nyene se yari yarayise. Bukeye abantu ba Isaka bimba muri ico kibande, babona mw'iriba ry'amazi adudubiza. Abungere b'Igerari batonganira ayo mazi n'abungere ba Isaka, bataya amazi na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko baritatiye. Amazi ni igicapu c'ijambo ry'Imana. Dutegerezwa kunywa kuri ayo mazi. Ni amazi yo kunywa kugira ngo twice inyota, kandi n'amazi yo kwiyuhagira. Yesu yavuze ko twozwa n'ijambo ryavuzwe. Amazi rero ni ingirakamaro mu bugingo bw'umuntu. Ntushobora kubaho utagira amazi. Uri mu ndege hejuru mu kirere, ukabona ikiyaya kirimwo ubwatsi butotahaye, uca wibaza uti mbega harya hantu ni biki? Amazi niyo aca guha insobanuro y'aho hantu. Umenya ko hatotahaye kubera amazi. Abarundi nibo bayamaze bati,
amazi n'ubuzima. None rero mugenzi, amazi ariryo jambo ry'Imana ni insobanuro y'itandukaniro riri hagati y'abana b'Imana mu ishengero iryo ari ryo ryose. Hari itandukaniro rinini hagati y'ubugingo bw'abakristo basoma ijambo ry'Imana n'abatarisoma. Igihe cyose usoma ijambo ry'Imana hari intambara. Umugwanizi ari we Satani ntanezerezwa no kubona abana b'Imana bariko basoma ijambo ry'Imana. Aratera uruhagarara kugira ngo umwanya wo kurisoma ntuboneke, canke naho ubonetse akazana ibisamaza. Ariko tuzomugwanya twitwaje ububasha bwa Mpwemu Yera, kandi tuzomutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ku murongo wa 21 n'uwa 22 wo muri ca gitabo c'Itanguriro dusoma ngo, bongera kwimba irindi riba, naryo bararitonganira. Aca ryita Sitina, risobanurwa ngo Rwanko. Avayo arunguruza, yimbisha irindi riba, ryo ntibaritonganira. Aca ryita Rehoboti. Aravuga ati, noneho Uhoraho adushize ahiyaguye, tuzogasara mu gihugu. Imana ihabwa icubahiro. Iryo riba yaryise Rehoboti, risobanurwa ngo tuzogasara mu gihugu. Imbere y'iri riba, amariba yose yagenda rimba, baca bayatonganira, hanyuma bakayamwaka. Amaze kuva aho hantu, yaciye yimba iriba, ntibari mwaka, mbere nta n'imitongano yahabaye. Yaciye yimba amariba atera avaho Abafilisitiya bari. Ibi vyerekana ko Isaka atagomba ibintu vy'ibihari, ibintu vy'induru. Yari umuntu w'intungane, w'amahoro kandi yihangana. Turavye ingene Dawidi yari ameze, ntiyari kwihangana nka Isaka. Yari kwikora ku ngabo ziwe no ku muheto wiwe, maze intambara zigasekera, maze akigarurira ivyiwe vyanyazwe. Turavye kandi mu isezerano rishasha ingene Simoni Petero yari ameze, nawe ntiyari gukora nk'uko Isaka yakoze. Nawe nyene yari guhitana inkota, bagasogotana. Igihe twiga ijambo ry'Imana, dukwiye guhunga abagomba kutwononera, abagomba kutubuza gusoma ijambo ry'Imana. Ubu naho rero, turabe ingene Isaka yaduze i Berisheba. Turabe n'ingene Imana yamuhumuririje aho nyene i Berisheba. Ku murongo wa 23 n'uwa 24 dusoma ngo, avayo araduga aja i Berisheba. Uhoraho amwiyereka iryo joro, aramubarira ati, ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, kandi nzoguha umugisha, ngwize uruvyaro rwawe kubw'umusavyi wanje Aburahamu. Imana yiyeretse umusavyi wayo Isaka kugira ngo imuhumurize. Mu ijambo ry'Imana tubona ko Imana yiyeretse Aburahamu, Isaka na Yakobo, ariko ntiyigeze yiyereka Yosefu. Imana imaze kwiyerekera Isaka i Berisheba, yaciye yubaka igicaniro, yambaza izina ry'Uhoraho, ashinga y'amahema yiwe, naho nyene abantu ba Isaka bahimba iriba. Aho Isaka yaja hose yimba amariba. Aho Aburahamu yaja hose yubaka igicaniro. Mu bice bikurikira uzoraba ingene Yakobo yubaka amahema aho yaja hose. Imirongo ya 26 kugeza ku 29 y'iki gihimba ca 26 co mu gitabo c'Itanguriro itubwira ingene Abimeleki umwami w'Igerari yasanze Isaka iyo yigiriye, kuko yari yamwirukanye kubera atunze gusumba Abafilisitiya. Abimeleki yakurikiye Isaka kugira ngo bunge imigenderanire nawe. Reka tuhasome. Maze Abimeleki ava i Gerari Ajiyari, ari kumwe na Ahuzati umuhanuzi wiwe, na Fikoli umukuru w'ingabo ziwe. Isaka aramubaza, ni igiki kikuzanye yondi kandi munyanka, mwaranyirukanye iwanyu? Baramwishura bati, twabonye gose yuko Uhoraho ari kumwe nawe, tuje gushira indahiro hagati yacu nawe, dusezerane isezerano nawe, kugira ngo nawe ntuzotugirire nabi nk'uko natwe tutakuriye n'ugwara, ataco twakugize atari ibyiza gusa, kandi tukaba twagusezeye amahoro,
tubonye ko Uhoraho yaguhezagiye. Imirongo ibiri ya nyuma, uwa 34 n'uwa 35 y'iki gihimba, ivuga ivyerekeye Esawu umuhungu wa Isaka. Esawu amaze imyaka 40 arongora Yuditi umukobwa wa Beyeri umuheti, na Basenmati umukobwa wa Eloni umuheti, batuntuza imitima ya Isaka na Rebeka. Birababaje ko Esawu yarongoye abakobwa b'abanyamahangakazi bagakora n'ibibabaza sebukwe na yinabukwe. Abakazana mwame mwitwararika kubera umugisha ba nyokobukwe na ba sobukwe, kandi namwe ba sebukwe na ba yinabukwe mubere abakazana banyu umugisha. Ariko namwe bana mukore ibidakwiye kubabaza abavyeyi banyu canke ngo bihave namwe bibazanira amagorwa. Reka rero turangirize hano kino kigwa cacu cuno munsi, ariko dusenza Imana. Mana Data wa twese uri mwijuru, wewe ufise imigabo myiza ku bantu bawe ugataka ukayishitsa. Naho twohura n'ibibazo vyinshi nka Isaka, turabona yuko kwiherezo udushira ahantu hagutse, mbere ugakomeza amasezerano wadusezeraniye. Turakwinginze rero ngo uduhe kuguma muri ayo masezerano, kandi dushitse mu bitugora uduhe kwihangana, tube abanyamahoro. Kandi turasengeye abana kugira ngo bubahe abavyeyi babo, bakore ivyotuma banezerwa. Abakazana bagirire neza bayinabukwe na basebukwe, kandi basebukwe na bayinabukwe nabo bagirire neza abakazana babo, babana amahoro. Kandi Yesu Kristo atubere umwami n'umukiza, tugire ubugingo budashira muri twebwe. Ndabisavye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Icigwa cacu cyo kuri uno munsi twigarukirije ngaha, naho ubutaha. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.